Yes, inshuti z'akadasohoka abakunzi ba TV Duniani Kote birumvikana rero twamaze kuba tugaruka rwose mu cyitwa amakuru arebana n'umutekano politiki na diplomasi kugira ngo tubagezeho uko muri ano masaha mu gitondo mu gihugu cy'u Burundi byifashe. Turaza gusimukira muri byinshi cyane rero bigiye bitandukanye ariko by'umwihariko muri rusange igihugu cy'u Burundi byaco byamaze kuba agateranzamba kana wanzamba bombori muri CNDD FDD. Ubu tuvugana rwose ibintu byamaze kuba bihindura isura nyuma y'uko hari amabanga akomeye cyane amaze kujya hanze y'uwitwa perezida Evariste Ndayishimiye. Ibara ryamaze kuba rigwa mu gisirikare cy'u Burundi, nyamuneka rwose ibintu bikomeje gukara kuko igisirikare nacyo cyamaze kumenya yuko nyamuneka bamwe muri cyo bo bakigambanira. Ibintu byamaze kuba bihindura isura, turaza kubyinjiramo ndetse umenye abagambanyi ni bande ku gisirikare cy'u Burundi kirimo kiragenda rwose kibura abasirikare benshi. Turaza gusimukira ku kibuga cy'indege cya Bujumbura, intwazangabo nyamuneka z'i Bujumbura rwose nyamuneka zikoze ibitero ku kibuga cy'indege cya Bujumbura rwose nyamuneka ibintu byahinduye isura, ibara ryaguye. Turaza kubyinjiramo tubabwire uko bihagaze. Amakosa 10 rero yakozwe n'inzego zicunga umutekano wa perezida Evariste Ndayishimiye ni amakosa akomeye ashobora no kuza gutuma uyu mugabo yitaba Imana. Ese amakosa 10 ni ayahe? Hari ibindi bice rero by'umwihariko mu gihugu cy'u Burundi byamaze rwose kuba bigenda bigaragaramo ikijyanye n'umutekano muke ndetse kandi bariyeri za CNDD FDD zikaba zamaze kuba nyinshi. Inkuru rero yiruka cyane, inkuru itangaje ku bijyanye n'iperereza by'umwihariko yagiye kure hano mu gihugu cy'u Burundi kugira ngo hamenyekane uwaba washatse kugerageza kwica uwitwa General Neva. Turaza kubikomozaho tubabwire kandi ibya Bobo Rugarika udacana uwaka na CNDD FDD. Uraza kumenya ese bari gupfa iki ko CNDD FDD ishobora kuza guhura n'akaga gakomeye cyane. Intambara mu gipolisi cy'u Burundi rero nyamuneka yamaze kuba ifata indi ntera, nabyo hari ibyo barimo baragenda bashinjanya bikomeye cyane. Turaza kugaruka ku witwa Denis Bucumu udakurwa rwose ku mwanya yifatiye. Ubu tuvugana yamaze kugaragariza uwitwa General Neva yuko bishobora kuza kumugora. Turaza kubyinjiramo, turaza kugaruka rwose ku mufasha witwa General Neva nawe nyamuneka wamaze kuba rwose agaragaza ko ibintu bishobora kuba bigiye guhindura isura mu gihugu cy'u Burundi ndetse birukongera ugasubira ububisi kuko atari bwemere kuba umugabo we akomeje kugenda ahonyorwa. Iperereza ryakomeje i Bujumbura kuba barashatse kugerageza gutera by'umwihariko urugo rwa General Neva kugira ngo abuze umutekano umuryango. Umuhungu rero uwitwa Gesalase ndabireba akoze ibara i Bujumbura nanone kandi turaza kubikomozaho. Nyamuneka narababwiye iki gihugu cy'u Burundi byaco ni agateranzamba ka nyina wa nzamba. Uwitwa rero Mbayahaga nyamuneka amakuru twamaze kumenya Pastor Mbayahaga ashobora kuza gufungwa kubwo bugambanyi arimo arakekwaho, byose 5 kuri 5 rero n'umuvandimwe angiye kuba mwakira kugira ngo tubyinjiranemo. Murabizi yuko adutetera mu gihugu cy'u Burundi uko bimeze ndetse akatubwira ku mipaka y'ibihe impande zombi uko bimeze, katubwira ku kijyanye n'ibiri kubera ku butaka bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo. Kamwakire ndabizi n'umuvandimwe mugenzi wanyu. Nagomba ngaruke ku kiganiro watanze uvuga kumbonera kure, uvuga ati mbega imbonera kure nta bikorwa positive bihari zoba zararanguye. Rega urwaruka nka ruriya rukwiye mu gihugu cyose, ku mitumba yose mu gihugu cy'u Burundi rushobora gukora ibintu byiza byinshi cyane cyane. Hari nk'ibijyanye no kubaka amashuri, kubaka amadispenseri mu byo bise umuganda cyangwa ibikorwa rusange byakorwa. Nibaza yuko urwaruka rw'imbonerakure muri rusange, urwaruka rw'abarundi bose baba baraterereye muri ivyo bikorwa, yaba mu bijyanye n'amabarabara tubara duto tw'imigenderanire. Mbega twovuga iki? Twovuga
hari nk'ibintu byinshi cyane perezida yigeze gushira imbere, cyane cyane perezida Nkurunziza, byo guteragira amavoka, ivyamwa, hari ibintu byinshi, hariho n'ikigega cigeze kuba gifasha urwaruka. Niyumvira ko hari ibintu bitari bikeya baranguye umuntu ashobora kuvuga, turetse gusa ibyo by'ubwicanyi. Erega burya abakora ubwicanyi ntibaba ari benshi, ntihajya bavuga ngo umuryambwa umwe atukisha umuryango. Rero burya muri izo mbonerakure, ega muri izo mbonerakure hari abize za kaminuza, nibo baja mu gisirikare, nibo baja mu gipolisi, nibo usanga benshi ari abarimu bigisha mu mashure, nibo usanga bakora ibikorwa byinshi bitari bikeya mu gihugu. Ariko burya icyo nagomba kukubwira, leta kenshi, rega leta iyo ihari ntibareba ibintu byiza yakoze. Nico gituma ata muntu ata umwanya canke ngo ariko aravuga ibintu byiza ngo imbonerakure zakoze, kiretse bonyene aribo bagize programme yo kumenyekanisha ibikorwa byiza bakora. Nico gituma burya bavuga ko media ari ikintu gikomeye. Urana bashobora gukoresha media bakerekana gusa ibibi, amabi akorwa n'imbonerakure nkeya. Ariko kandi ikindi catumye imbonerakure zishobora kugira nk'izina ribi, nibijanye na ideology baba bahabwa, cyane cyane n'abakuru bayoboye umugambwe CNDD-FDD. Cyane cyane reka tuvuge nk'abantu bagiye bakoresha imbonerakure cyane, bariya ba Bunyoni, abantu bagiye baba cyane cyane nk'urya mukuru w'umugambwe ahari ubu, urya secrétaire w'umugambwe ahari ubu, ni umuntu akunda gucengeza cyane mu mbonerakure ibijanye n'ibitekerezo bya genocide, ibijanye n'ibitekerezo byo kwankisha urwaruka rw'u Burundi, ibihugu bituranye nk'u Rwanda. Ariko cyane cyane mu manama yabo abera mwibanga, ugaca usanga ahanini ni ideology zo kwankisha ubwoko bw'abahutu, babankisha abatutsi bijanye n'amateka yabaye, ibyabaye kuva kera, cyane cyane nk'igisebe c'72. Burya 72 ntihakorewe genocide abahutu gusa, ariko n'abatutsi nabo nyine bakorewe genocide. Ibijanye n'ibisebe byo 1993 wakoresha no kugira ngo abatutsi nibo bapfuye gusa 1993, n'abahutu barapfuye muri 1993. Weya muri evenement zose zageze mu Burundi, usanga nta ntambara yahitanye ubwoko bumwe, nta ntambara yihitana ubwoko bumwe. Burya iyo habaye intambara ubwoko bwose burapfa, ariko nyine abashidutse umwete bagashobora kubidefanda muri Nations Unies cyangwa bagashobora kubyamamaza cyane muri media, usanga bashobora kugaragara nk'aho menga bo bari inosa, ariko kenshi usanga by'ukuri y'intambara ibaye ntibazokubeshe riteza amagorwa ubwoko runaka, ariko intambara ibaye iteza amagorwa amoko yose, kuko intambara abantu bagomba kumenya yuko ari ikintu kibi. Biba bibabaje kubona abanyapolitike baba ariko baramanipira la population, la jeunesse, urubyiruko, bakoresheje ibyo bitekerezo by'amoko. None nk'ubu ndakubaze nyakubahwa mumenyesha amakuru, nk'ubu wovuga yuko i Burundi harongoye abahutu gusa, yabavuze ukuri? Nta batutsi bari mu nzego, abatutsi bari mu nzego zose, inzego nkuru, inzego za administration kuva hejuru kugera hasi. Kandi ntidushobora kuvuga ngo hariho danje kuva imyaka 20 CNDD yoboye, twovuga ngo hariho danje, ngo hariho kwibasira ubwoko bw'abatutsi bwoba bwarahabaye. Cyange nko mu Rwanda urashobora kuvuga ngo kuva FPR iri ku butegetsi ngo hariho iyi programme yoba yarigeze irongorwa na FPR kwibasira ubwoko bw'abahutu, kavuga ko mu Rwanda abahutu batayoboye, batari mu nzego.
ivyo byose munyamakuru urabona ko ari ibinyoma, ari manipulation, ari bya bindi bavuga ngo politike muri Afrika ngo c'est l'art de mentir. Rero by'ukuri burya urwego rw'imbonerakure kubera rukoreshwa n'abategetsi bafite ingengabitekerezo ya jenoside, ingengabitekerezo yo gufatanya na FDLR, bari abantu bazonzwe. Erega n'abo bantu usanga bazonzwe n'ibintu by'amoko mu bihugu ntugire ngo baba ari benshi, baba ari bakeya mugabo kubera baba bari influwa, baba bari mu butegetsi canke baba bivugira bishikira mu butegetsi, canke usanga bakoresha imbaraga za media, ugasanga rero ibyabo biramamazwa biravuga ukamenga nibyo bihari. Ariko by'ukuri burya nimba abapfungwa mu Burundi ntabwo ari abatutsi, abapfungwa mu Burundi ntitwovuga ngo abantu buzuye muri prison mu Burundi n'abatutsi, cyane ushobora kuza kuvuga ngo abantu buzuye ngo amaprison ngo muri mu Rwanda ngo n'abahutu ngo n'abatutsi bariyo. Niyumvira ko ivyo byose ari ibintu by'ibinyoma abanyapolitike bakwiye bakoresha mu kumanipira la population. Rero ibijanye n'amoko ni uti ya mbere abanyapolitike bakoresha cyane mu kubesha abanyagihugu, kuko urebye en pratique izo politike mu Burundi no mu Rwanda ntabwo zishirwa mu bikorwa, zivugirwa mu binyamakuru, zivugwa n'abanyapolitike, ariko ugaca usanga burgeregaye ibijanye na politike. Mbega ibijanye na politike nziza nibi, ijanye na politike nziza no kwishura ku bibazo bihanze abaturage, kwishura ku bibazo bihanze abaturage. Ibibazo bihanze abaturage ni sabo, ntabwo amoko ari hanze abaturage. Nta ugwara ngo nuko ari ubwoko runaka, nta ngwara yitwa ubwoko runaka, nta ngwara nta nzara ifata ubwoko runaka gusa. Usanga rero ibihanze abaturage ni kiriyanzara bwa bukene n'inzara, kwa kuburaho umuntu aba, kwa kubura ibyankenerwa byo kwiga, byo kuvugwa, byo gukora ibikorwa by'iterambere, système type de système économique. Ugaca usanga rero ibyo bintu ntibicagura ubwoko. Nicyo gituma nkunda kuvuga mu bitekerezo ntanga yuko abantu muri Afrika dukwiye kudashira imbere bidutandukanya, ahubwo dushira imbere gukemura ibibazo biduhanze. Rero nkuko ari kuravuga imbonerakure, jeze mbona iribi ryabo, ahubwo iribi riri ku banyapolitike, kuko imbonerakure ni gisata cy'umugambwe CNDD-FDD kiraba iby'ugwaruka na bya bindi bita ngo nibiswe by'inkona abana batoye. Ibyo byose nibisata, hariho nibisata by'abakenyezi. Ibyo bisata rero bidahawe ubugoborozi bw'ibyamoko, bagahabwa inyigisho z'iby'iterambere, z'ibyo gukemura bya bibazo mpejeje kukubwira biba bihanze buri muntu, siniyumvira yuko iyo diabolisation ya groupe deja yashobora kubona umwanya. Ahubwo ugaca usanga rero abantu bakeya, kakagwe gatoya, abantu 10, abantu 100 bo mu mbonerakure biyivye bishe. None babaza ko kenshi izo mbonerakure zica canke ziba zitumwe na leta. Oya, kuko haba hari abantu b'abanywara umugi, babaki, b'ingeso mbi ziri mu rwaruka rwose, mu bantu bose, abakuru n'abato. Nico gituma rero umuntu atoza ngaha avuge ngo ivy'imbonerakure zakoze muri iyi myaka 20 byabaye bibi gusa. Ibyabaye bibi naho zakoreshejwe amabi y'iki
amabi y'ukwamamaza no gukwiragiza izo ngengabitekerezo z'amoko, izo ngengabitekerezo z'ukwanka ubundi bwoko, izo ngengabitekerezo z'ukwanka umubanyi, izo ngengabitekerezo zikigishwa n'abana bari muri primaire, abana batoye bari munsi y'imyaka 18. Ivyo rero nivyo bibi byabaye. Rero ayo makosa ntitwayashira ku mbonerakure, twoyashira ku ndongozi z'umugambwe CNDD, ibigisha ibaforuma, ibigisha akarangamutima k'umugambwe. Ayo makosa nibo twayashirako, niyo twashira zya ndongozi z'umugambwe, bajya ba secrétaire w'umugambwe, bariya perezida w'igihugu ari muri uyo mugambwe, iriya komite y'inararibonye y'umugambwe. Ni ukuvuga ngo ibyo bama, ibyamwa bama n'ibyo baba banyweshejwe, baba bigishijwe na ziriya ndongozi z'umugambwe. Ni ukuvuga afite ibikorwa bakora serofuyi des enseignements bahabwa na ba bandi b'indongozi z'umugambwe. Rero nitwumva ko amakosa akorwa n'imbonerakure twoyashira ku mbonerakure, ahubwo twoyashira ku ndongozi zabo ku rwego barya bayoboye igihugu, barya bayoboye komite y'umugambwe, babigisha akarangamutima k'umugambwe ko ibyo bakwiye gukora. Rero ugaca usanga ahubwo imbonerakure zarakoreshejwe. Mbega nimba zarakoreshejwe zarahembwe, hari inyungu zabonye mu bijyanye no kurwanya ubushomeri, mu bijyanye no kurwanya kunguka ubumenyi. Ahubwo ugaca usanga rero zarakoreshejwe muri izo ntambara zo kuza gupfira muri Kongo, ako gashahara ntibanakabone. Ndibuka ko bigitangura babaha 50 by'amarundi, ubu sinzi ayo boba babaha, ariko ugaca usanga niyo baguye ku rugamba imiryango yabo ntirabwa, nta indemnisation, kuko ibyo byo kuja ku rugamba, byo kuja kurwana, nta mategeko aba bigenga, babagenga uko imiryango yabo izorabwa, uko bashobora guhambwa, uko bashobora kuba indemnize. Ibyo byose urumva nta bihari, nta inama nshingamateka nabyo yemeje. Ugaca usanga rero ahubwo n'urwaruka rukoreshwa, ruri exploited, rukoreshwa mabi, hanyuma ariko amaherezo ugaca usanga ntaco bibamariye, ntaco bibafashije. Rero nico nagomba kuvuga, si rwaruka gusa go muri CNDD-FDD, mbega dutereza amaso kuri bariya baja muri za Red Tabara n'iyindi mihari yenda itaramenyekana ikunda abanyapolitike bajya bibereye Burayi, bibereye za Bubirigi, za Canada, za Amerika. Taco bafashije mu gihe ubwo rubyiruko rwari mu makambi, ntaco bafashije. Ariko ugaca usanga bariko barababesha, babatwara kuri songoye, hanyuma ngo bazoze muri negociation, ngo bibonere imyanya muri leta gusa. Ariko rerema niyo urebye politike badefanda, ugaca usanga bijya politike wabango politike ngo yarusha, ngo duharanira, ngo tugwanira amategeko yarusha. Aya mategeko yarusha nibazanye ibintu by'amoko, niyo ashishikara yuhira izo ngengabitekerezo z'amoko. Namye numva n'umunyapolitike yitwa Leonce ariko aravuga ngo Arusha, ngo abatemera Arusha, ngo ariko Arusha ngo n'umusingi. Nta Arusha ari umusingi, ahubwo Arusha n'akagwi k'abanyapolitike ba kera baba bagomba kumanipira, babesha urwaruka, barubesha baruta kuri songoye ngo gwinjire mu makonfli y'iby'amoko. Bijya bintu bya Arusha ni ibintu bita amagaburanyama. Migwi y'abahutu n'abatutsi bagiye Arusha bashinga amasezerano ukuntu bagabura iby'igihugu, ariko ntabwo ibyo bintu byarataye igihe, ibyo bintu byarataye umwanya, ibyo bintu nta nico bimaze, nta nuwo byunguye. Baba muri JDC bavugira abahutu cyangwa muri JST bavugira abatu, ibyo ntaco byamaze, ntawo byashikanye igihugu atari gushishikara bivomera, biperpetua izo ngengabitekerezo zo kwakana hagati y'amoko, kuko hariho abantu bahita babikama
kwiyumvisha iyumvire nk'umuntu ngo ahawe igiti ngo ahawe ubuyobozi ngo nuko ngo ari umututsi cyangwa ari umuhutu ibyo wumva ari ibintu byumvikana yuko umuntu yohabwa igiti ngo nuko ari ubwoko runaka umuntu agomba guhabwa igiti agomba guhabwa intebe agomba guhabwa ubuyobozi kubera ubuhinga ubushobozi ubumenyi integuro y'agomba gukura abarundi bose akagira n'aho abashikanye je niyumvira yuko izo ideologi z'iby'amoko baba abanyarwanda baba abarundi baba abantu bo muri Kongo ibyo bintu bakwiye kumenya ko ari ibintu primitive bya kera byataye igihe ataco byamaze atari uguhekura gusasika inganda muri aka karere niyumvira rero yuko guverinoma zigendera kuri ibintu bya manipulation yo gukenesha abantu kugira ngo ushobore kubakontrolinga manipulation zo kubesha abantu iby'amoko kw'ibyo bintu urubyiruko rudakwiye kubyemera rudakwiye kumviriza no guha umwanya abanyapolitike baba bavuga ngo iby'amoko iby'amajenoside iby'ibiki bavuga nkaho umenga nk'i Burundi ikintu cya jenoside wagira ni ikintu c'urucuruzwa ibintu abanyapolitike bacuruza bari hanze bacuruza ngo abatutsi baraheze ngo abahutu baraheze ibintu mwene ibyo byo kubesha no kumanipira abantu ariko usanga ivy'ukuri bidashobora kwishura ku bibazo bihanze ibi bihugu byacu byo muri East Africa murakoze cyane narifatiye egome kuri ico kiganiro waje gutanga uvuga ati mbega imbonera kure ntaco kintu positive zishobora gushika ku Chief Defense Force barya nibo bafatikanye n'umukuru w'igihugu gutomora intumbero y'urugamba mbega igisirikare cyo habwa ibiki kugira ngo gishobore kuba igisirikare gikomeye rero nibyo tubona rero muri Kongo usanga umenga igisirikare kihari kugira ngo kidefande inyungu za Tshisekedi n'umuryango wiwe yenda nako gatoye bari kumwe ku butegetsi ni nabyo ubona mu Burundi kwandashime mu gihe abaturage bugarijwe n'ibibazo byinshi mu gihe ico gisirikare nyene cugarijwe n'ibibazo byinshi ibibazo by'amoko ibibazo byo kudafatwa neza ku rugamba ibibazo byo kudahembwa agashara baba bakoreye ndetse burega iyo basirikare bene abo badafite abantu babakomanda babigisha bashiramwe amayideoloji nubwo wabaha ibigwanishwa bikomeye amasukoyi ukabaha za misile ukabaha za drone ibyo barashobora kubifatanwa ahubwo umwansi akaba ari we abikoresha against we wabiguze nibyo byabaye Goma nibyo byabaye Bukavu nibyo byabaye muri iyi myaka yose AFC M23 imaze igwana kuko ahanini ibigwanishwa babifata ku rugamba babikura mu maboko y'umwansi none ibanga riri muri AFC M23 kugira ngo ishobore gutsinda igisirikare kirenga ibihumbi 100 by'abasirikare bo muri Kongo gitsinde igihugu gikomeye nka Afrika du Sud gitunze arico cyambere gitunze muri Afrika gitsinde Tanzania igihugu kinini ya muri East Africa gitsinde aba mercenaires abazungu bavuye mu Burusiya bamwe ba Wagner ba Colombia bariya baba bavuye mu Burayi baza Hungria n'ahandi ugaca usanga abo basirikare nubwo bavuye mu bihugu bikomeye bihambaye urabona nk'abarya ba Blackwater bayoboye n'umumiliyardere rero ntushobora gutahura ukuntu bashobora kuza bagatsindwa n'ingabo za AFC M23 icigwa dushobora gukuramo cyane ni ukumenya ko kugwana atari amahera kugwana atari ibigwanishwa bikomakomeye ariko kugwana na karangamutima ni setting mind ni biri mu mutwe ni igiki gituma ugwana ni igiki gituma ugwana iyo mpamvu rero ishobora gutuma ugwana niyo ahanini itsinda urugamba
niyo hanini ishobora gutuma utsinda urugamba. Ariko iyo ari ibintu by'amafaranga, iyo ari ibintu by'inyungu, iyo ari ibintu by'amoko, niyumvira yuko FPR itari gushobora gutsinda igisirikare ca FARC mu gihe cyari gishigikiwe n'ibihugu byinshi by'abazungu by'i Buraya cyane cyane nk'Ubufaransa. Irega harya n'ikimenyetso cerekana yuko FPR by'ukuri yatsinze Ubufaransa mu ntambara yabeye mu Rwanda. Rero byo abitangaje kumva FPR ingabo zari zigikenye, zari zigifise uburyo buke, zari zivuye mu buhungiro. Urababona no ku mafoto ukuntu bari bonze, bari bakiri abasore bakiri bato bonze, badafite umubiri mwiza, ubona badafite ekipema zikomeye, uretse nyene iyo tactique yo kugenda ahubwo ibigwanishwa ukavyaka wa wundi mu Rwanda. Rero hariho ivyigwa ngaho niyumvira nka Ndayishimiye mugambwe CNDD-FDD ukwiye kwicara hariya mu ngoro yabo bakicara bakiga bakamenya yuko ibitekerezo bijanye politike mbi zijanye no kurimbura abo mudahuje ubwoko, abo mudahuje ibitekerezo muri politike, ko ibyo bitekerezo atari byo bishobora gutuma umuntu atsinda urugamba. Kuba Uburundi bwohabwa ibigwanishwa na Afrique du Sud na Tanzania n'Ububirigi n'ibindi bihugu tutazi, sivyo bishobora gutuma bashobora gutsinda urugamba. Hariho ibindi bintu biba bijanye na politike ikorwa na guverinoma Ndayishimiye, na politike ikorwa mu gisirikare na chef d'état major, yaho abasirikare bose nk'umuntu umwe bashobora kumva impamvu y'urugamba, inyungu igihugu kibifitemo, cyane cyane inyungu igihugu kibifitemo, atari inyungu za chef d'état major canke inyungu za Ndayishimiye yo kugomba kwibohera ku butegetsi, kwikingira mu byaha bamaze gukoreka. Burya iyo abaperezida bamaze gukora ibyaha byinshi, iyo guverinoma zimaze gukora ibyaha byinshi, naho zica zizana politike mbi zo kwikingira kugira ngo bazogume ku butegetsi. Ariko niyumvira yuko igituma umuntu ashobora kuguma ku butegetsi igisirikare cyo kigakomera ni politike nziza, ni politike nziza aho abantu bose bo mu migwi yose, amoko yose bashobora kubona ko byankenerwa bya buri munsi bakeneye bashobora kubibona. Mu gihe bitari ivyo watwara imyaka 2 imyaka 3 hanyuma iyindi migwi igahaguruka ikakugwanya. Rero ibijanye no gutsinda urugamba cyane cyane ideology la politique ugomba kwemplementa mu gihugu, kuko turabizi igihe FPR yari kiragwana ntabwo yatema ngo itongore abo batari bahuje basanga mu buce bamaze gufata, ahubwo barabigisha bigatuma abanyarwanda benshi bico gihe mbere babona yuko bari barahenzwe na guverinoma ziriya guverinoma za Habyarimana, ahubwo bakabona ko bari barahenzwe, ibyo babwiwe ko abatutsi ari babi, bari muri FPR bica, bazobahonya, bazobakorera ibi n'ibi. Abantu benshi bari mu bice byari bimaze gufatwa byafashwe mbere, baratangaye baravuga bati abantu ko bafite ibitekerezo byiza, aba bantu ahubwo ko bariko baratuvura, aba bantu ko bariko baradufasha, abantu ko bariko batuvugisha neza, abantu ko batwakira tutahunze. Izo politike rero nizo AFC M23 iri kwirakoresha kuyobora neza, kuzana ubutegetsi bwiza bwita ku bibazo by'abaturage bose, atankunzi atamacakubiri. Ivyo nivyo mbaraga ziriko ziratuma leta ya Kivu canke AFC M23 iriko iratsinda ingabo nyinshi zifise ibigwanishwa byinshi, zifise igihugu gitunze. Nico gituma AFC M23 iri kwiratsinda. Rero niyumvira yuko Tshisekedi na Ndayishimiye kwiruka Doha, biruka Amerika, biruka muri ibyo bindi bihugu byose, aho bakwiye kwicara bakavuga bati ni kubera iki
ikidutsinze ku rugamba ni iki? Ko dufite ibigwanisho, ko dufite amafaranga. Ikidutsinze ku rugamba ni iki? Igitsinze ku rugamba leta ya Ndayishimiye, leta ya Tshisekedi ni politike mbi, icyo twakwita politike mbi, mauvaise gouvernance, ituma ipolitike zabo ari politike zita ku miryango yabo, kubo akagwi gatoya kabo basangiye kuyobora mu mugambwe, bakiyumvira yuko igihugu ari cabo, ntibamenye ko igihugu ari ic'abarundi bose, igihugu ni ic'abakongomani bose, Afrika ni y'abanyafrika bose. Izo politike rero nziza nizo zitsinda urugamba. Nicyo nagombye kukwishura kuri icyo kibazo wari uvuze uti kubera iki AFC M23 ishobora gutsinda urugamba. Rero nagomba nakubwire ureme bari abantu bigishijwe akarangamutima na AFC M23 ntabwo bashobora gusubira hariya, kuko burya hari ibintu batekerewe, hari ibintu bigishijwe byaberetse ahubwo ko bari baratakaye, byaberetse ahubwo ko bari kubakorera ubusa atakazoza bafise, kuguma mu gisirikare cya Kongo ari kuguma bapfira ubusa, kandi bataco bashobora gushikako. Rero buriya barigishijwe, barahawe ideology zihagije, barahawe ubumenyi bahagijwe, barabwiwe inyungu bafite zo kugwanira politike nziza n'ineza y'abakongomani bose. Rero ntibashobora kuvuga ngo hariho umusirikare azova muri biriya bihumbi bindwi ngo ariko arasubira mu kajagari, ngo ariko arasubira mu ngabo zatsinzwe. None wowe ufite ubwenge wova mu ngabo ziriko ziratsinda ukaja mu ngabo ziriko ziratsindwa? Niyumvira rero yuko atabwoba ukwiye kugira kuri ico kibazo, ariko nivyo bitekerezo n'ayo masomo dukwiye gukura mu ntambara iriko irabera muri East Congo. Geregaye urumva dufatiye ku bihugu bikomeye nka Afrique du Sud, suko batari gutsinda urugamba, canke Tanzania, canke biriya bindi bihugu by'abanyaburayi, iriya migwi y'abamariseneri batari gushigikira Kongo ngitsi. Burya nubwo boza bakayishigikira, nubwo igisirikare ca Amerika coza kugira ngo kiragwanye, ntigishobora gutsinda mu gihe baje kubakinga gushigikira politike mbi, ibitekerezo bibi. Ntibashobora gutsinda intambara. Ntiwiyumvire ngo boshobora gutsinda intambara ngo nuko bashigikiwe na Amerika canke Uburayi, kuko buriya iriya migwi za Blackwater, iriya migwi za Wagner, bahabwa ubuhinga bya tekinoloji, inyigisho zihambaye, ariko nico kimenyetso, nico cigwa dukwiye gukuramo ko ibijyanye n'intambara no gukomera kw'igisirikare bitava kubwo igihugu ko kimeze cyangwa abo gishigikira, ariko biva muri kagatima, muri ya ideology politike, ya ideology nziza, ya politike nziza, ca gisirikare gifite discipline, kiri conscient, kizi ivyo kigwanira, kizi iyo kiva niyo kija. Rero niyumvira ko ari ayo masomo twokuramo. Irindi somo nagomba kuvuga ni ibyo gukoresha imigwi y'abasivile, ukayiha ingoho, ukayibwira ngo nije ku rugamba, atari inyigisho ifise, atari amategeko abagenga, kuko niyumvira Wazalendo, niyumvira ko atabwirizwa ryaba ryaratowe na leta ya Kongo, kuntu Wazalendo ishobora gufashwa nimba baguye ku rugamba, imishahara yabo, ibyo bafashishwa, ahubwo barabarungika muri banyagihugu ati genda mwibe, mwice, murondera ibyo murya mu baturage. Ni ukuvuga ko nk'umugwi nk'urya nka Wazalendo ni umuzigo ku baturage b'igihugu cya Kongo, ntabwo ari igisubizo. Ntibashobora kuba igisubizo mu nzira n'imwe, ni umuzigo, ni ingorane, n'akaga, n'ikimenyetso, n'ishusho ya politike nka kuya kw'imbonerakure mu Burundi. Imbonerakure iyo bagomba kuzigisha neza, bagatoza itegeko mu nama nshingamateko, gusa nukereka zirya mbonerakure urumva biba bigoye
nta tegeko inama nshingamateka ishobora gutora uko bafatwa, uko bahembwa. Yenda ivyo vyakorwa no mu mugambwe, agashyiraho itegeko mu mugambwe uko urwaruka rwabo mu gihe bajanywe ku rugamba uko bazohembwa, uko bazofashwa. Ariko niyumvira yuko ahubwo ahari hakwiye ruriya rwego ruhuza urwaruka rwose rw'Uburundi. Nimba hageze yuko bavuga bati igihugu cacu kirageramiwe, turakeneye ko abantu bose bafite imbaraga bashobora kudutabara, bari gutoza itegeko mu nama nshingamateka rigenga uwo mugwi. Nimba abo bantu bagiye ku rugamba nibapfa bazohembwa gute, imiryango yabo izorerwa gute, imfuvyi zabo zizorerwa gute, canke bazofashwa gute ku rugamba kugira ngo bashobore. Ivyo byose bigaca mu nama nshingamateka. Rero mu gihe rero abantu bashugwa nk'imbwa ngo fatafata, ariko batazi icyo bagwanira, atanyungu irimwo, ucubona ko ari bwa bujiji burya bavuga ngo ignorance niwo mwansi mukuru w'umuntu. Rero abantu baca usanga bayoborwa mu bujiji, bakoreshwa mu bujiji. Rero aho naho nyene ndahamagarira leta y'u Burundi na leta ya Kongo kwicara bakavuga ati mbega imigwi y'abasivile, iyi migwi y'abantu baramabandi barabagwanye mu mashamba, aribo bari barateje akajagari muri Kongo, barabanywa umugiye ari mboregwa, muramubabona ku mafoto. Mbega aba bantu birakwiriye ko tubandanya tubemerera yuko baba umuzigo ku